Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ibintu ni fresh sana kweko ni ya Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out, kabos for real. That's my name. Nundi musi meze fresh sana. Nindi vendredi nyene ituma ndakuzanira inyigisho nyinshi zitandukanye, uryoherwe, wige, wunguke ibintu byinshi biciye kuri hangout ya kabos for real. Numva mfise ibyishimo byinshi gose kubera yuko uyu munsi naronse ibakwe byo kuba ndi kumwe na amazina yahawe n'abavyeyi yitwa Alice Manisha. Muvuga, butumwa. Alice Manisha ngene nobwira yuko hari mu mwaka wa 1998 aho yakiriye agakiza. Alice Manisha afise abana bane. Alice nyene Manisha hari muri 1993 aho yagira mariage n'umugabo wiwe akunda cyane gose. Bandanye kandi Alice Manisha bimwe mu bintu byinshi abantu bamuzi ko nuko akunda kwigisha, akunda gutanga ubutumwa bwiza surtout ku bintu bijanye n'ingo. Mugabo uyu munsi naho turaza kumenya deep inside ninde akora iki, akunda iki, yankiki, aryohewe abameze gute, ashavuye abameze gute. Ndagusabe mu cubahiro cyawe tumwakire n'amashimwe menshi, vraiment tumwakire n'amashimwe menshi. Manisha meze neza. Ego cyane gose. Reka swenda baramutse kandi no kuri Murakoze cyane. Merci beaucoup. Mumeze neza. Ego no kuri turashima Imana. Iyo bishitse mukavyuka mu gitondo, muvyuka muri mood meze gute? Tuvyuka dushima Imana kabisa. Je ku giti canje ikintu ca mbere nkora mvyutse ngira Imana merci. Kubona ndiho wanza nzinduye amahoro, kubona ndiko ndabona nkanura ngenda kubona banje bakomeye, kubona turi bazima, kubona ndi mu gihugu kirimo amahoro. Wakoze Mana. Hari abantu benshi usanga batibuka gushimira Imana. Nibaza ko nukutamenya. Ntibaba bizi gituma biragoye kuko usanga ubuzima ngo burimwo ama challenge menshi, umuntu wikana utuntu twinshi ugasanga hari igihe wibagira l'essentiel, alors que l'essentiel ni kugira ngo Imana tuyiheshe icubahiro cyane gose. Umwaka wa 2023 watanguye gute? Ndifuza kumenya uri muri babandi usanga minuit igeze, minuit top tuvuye le 30 tuja le 1er janvier. Uri muri babandi usanga bavuga ati Imana ndagusavye iki niki nimba atari banga wasavye iki Imana. Nayisabye ko 2023 w'umwaka ukwikorera ibyo ntigeze kwikorera, gushika kuco yandemeye, kwikorera ibyo yandemeye gukora. Hanyuma umwaka utanguye hari ibyo yikorera yashaka gukora, hari n'ibyo udashobora gukora kubera peut-être ngira ngo kutayimenya cyangwa kutabimenya canke ama opportunity atabonetse canke uburyo butabonetse, ugasanga hari ibyo utakoze. Nayibwiye nti jewe ku bwanje ntacu utampaye, rero ndashaka nawe ndakukorere, ndakunezereze, nshobore mu ndoto yanje nshobore gukora gushikana komandi haje kugororoka abantu, kumenya benshi bashoboka uko ntegeze kubikora, nkoresheje uburyo wifuza ko nokoresha. Kuko indoto y'Imana je ndazisengesho ry'Imana, isengesho ry'Imana nuko abantu bose bamenye bakira umwami Yesu bagakizwa bakava mu byaha. Niyo ndoto y'Imana, niyo masengesho yo mwijuru. Rero nanje ngerageza kwifatanya niyo prière yayo kugira nshobore gukiza benshi, nshobore gutabara benshi bari mu kutamenya. Kwita abanyamana bavuga ngo abantu bari mu kutamenya. Abantu benshi bomenya yuko nibava muri iyi si bazoja mu muriro. Nta muntu umwe atokizwa. Nta numwe adashaka kumererwa neza. La preuve abantu bose bako bari rukanga ndera ubuzima bwiza, inzu nziza, impuzu nziza, ikintu ciza, imodoka nziza. None bomenya yuko hariho iherezo ku kintu cyose. Umuntu wese arapfa kandi akagenda. Nta muntu aragenda ngo agaruke ngo avuga ati hewe ndacize ku icuma mbonye umuriro. Nta numwe. Baragenda tukabasezera ku mpanda bien. Rero nabwiye Imana nti Imana unshoboze gushikana benshi mu bwami bwawe. Abanyavyaha babe bake bariko barapfa, n'abapfuye bagende baja mu ijuru. Unshoboze nta kintu nayibwiye kuko ibindi materiel umuntu yamana n'ibibazo, yamana n'ivyo abakeneye. Mugabo iryo senga unshoboze kuhashika, kubashikana umwaka uzuhera mvuga ati Mana yo abantu bose baramenya Imana, abarundi bose bariko baramenya Imana. Hari igikorwa turakora ubu ngira baza kubimbaza cyo kuvuga ubutumwa, ndumuvuga butumwa wabivuze, cyo kuvuga ubutumwa mu maradiyo yose yo muri radio communautaire. Radio communautaire no kuvuga amaradio muri intérieur. Ama province yose y'igihugu arafise amaradio. Rero ubu turiko tuvuga ubutumwa mu radio communautaire kugira ngo abarundi bose
bumve n'amatwi yabo ko bandi barakunda radio si utira radio communautaire amaradiyo y'iwawe rero baparvene kumva amaradiyo yose tuvuga ku maradiyo ane gusa mugabo akuvura igihugu cyose turashaka kuronka uburyo bwo gushikana ubutumwa bwiza mu ma province yose mu makomine yose no ku misozi yose biraryosha umunyagihugu agutelefonye aba nko mu bwanga barangwe abwira ati mukozi w'Imana yo wakoze wansenge meje gukira ingwara nakira umwami Yesu ukumva kara gutelefona wumva uri kura jubila parce que ino ibujumbura abantu benshi barahazi Imana naye bakinezwe parce que amashengero ni menshi abapasiteri ni benshi kandi barababaje kenshi barabari ibiturire barabari ibigira 10 barababaje ku buryo imitima yaramaze gukomantara mugabo muri intérieur barandyohewe n'Imana cyane muravuze ikintu kijanye yuko abapasiteri ni benshi barabari ibiturire pas ibiturire je voulais dire barabaprofita quoi barabaprofita barabasaba amahera dufise ishusho nibaza yuko bunye ijambo ry'Imana bashatse kurishira muri kote ya business hari abijambo bagiye muri business kubera umutima erega Imana kuyimenya nuko umutima wawe uhinduka biratandukanye hari abayimenya mu kugira ngo baronke icubahiro bamenyekane ku isi hari abayimenya kugira baronke amafaranga akugura ishengero kugira aronke ubuzima akabigira nka business uwo rero atanguye kuvuga ubutumwa avuga prise amafaranga kurusha ijambo ivyo rero biratesha agaciro biratubabaza twe nk'abakozi b'Imana kubona Imana bayititura Imana ni nyacubahiro Imana ni glorieux ni ijuru n'isi Imana yovuga ni nk'ubundi burgozi imangana isi irazimangana ugacifata nk'umugenzi nk'umupeti birababaza cyane gose niyo ndasenga Imana ngo Imana ihindure mind na mentalite y'abayikorera cyane gose twebwe tuyikorera tuyihesha icubahiro kwitetereza reka dusubire inyuma abenshi muri twebwe ndibaza yuko tubazi tubabonye ku ma screen tubazi tubabona muvuga ubutumwa tubazi tubabona mu ma eglise atandukanye umugabo hariyo abantu twifuza kumenya Alice Manisha ninde Alice Manisha kiri muto yarameze gute yari umuntu ameze gute ndifuza kugaruka muri adolescence yawe ndibaza yuko umuntu wese afite periode acamwo ugaca usanga ukamwe bitatse ngo ari show jewe vraiment oya bon jewe ndifura mu bana ba indwi twavuze turi abana 9 indwi nibo bakuze rero j'étais toujours l'aîné donc nama mbona ngo ndi modèle nama fisi inyota yo kuba akarorero ko inyuma yanje hari abahungu bane batatu abo batatu barabaguruguru nibo bagiye muri iyo periode uri kuravuga jewe rero sinigeze ndayicamo parce que nama fise mu mutima gahinda kingene mbona abavyeyi bababaye ko barabagora nkashaka guprova ko ntimubabare hariho umuntu umwe gusa ashaka kubanezereza rero nama ngerageza kuba perfect na viva ku buryo umunsi umugabo wanje papa wanje yambwiye ngo nkiri muri secondaire yambwiye ati ni waramuka uhejeje yambwiye ati ndagusabye ntuzugende mu bintu by'abahungu ntuzugende muri copinage kuko bizo gukwegera ingorane mu muryango iwacu muri kote ya papa hariho ikibazo cy'uko abakobwa baratwarinda cyane rero yamani izo mpuhwe akavuga ati umwana wanje twenda sinobisupport siningene nobaho yamane rero imisose ozagi anshunze avuga ati ndagusabye ntuzubikore hanyuma nagerageza kuba la perfect ukoshoboye kose rero sinigeze ndo nkumanya je ko adolescent haje dufate nk'ubonye umuhungu aje kurondera barandondera cyane zari bya bintu babwira ati papa yarambugije papa bon ntavyo nababwira ko mutere ko mbana nimara amaje bavuga ati afite iyo ta papa kamene mugabo naragerageza nka kwepa benshi abo twigana muri inférieur bibaza ko nishima cyane kuko bibaza ko ari ubwibone sinkeneye kugira copinage sinkeneye iki mugabo j'avais peur dans mon cœur kubabaza umuvyeyi wanje numva vraiment ico kintu ndagikoze no bamenje numva kugira relation n'umuhungu kuba papa yaharambwira ati ukabona urahejeje humanity ico uzokora cyose kizakikuraba mugabo jewe tant que uzobukiri munsi y'uburengozi bwanje nk'umuvyeyi ndagucunze ndakuraba ndagucinze ijisho kandi cyo kora kizakira ubwahanga kanje mugabo no waheze humanity uzori mu université c'est ton affaire kandi bizoharwa kuri wewe mugabo ubukwera ko ari jewe na wewe gerageza umbere umwana mwiza mama Alice bibaza yuko ari vyiza abavyeyi kubuza abana babo kutaja mu bya copinage kubgaho bibaza ko ari vyiza utarinze kwaza mu evangeliste kubgaho c'est bien je sinibaza ko ari kubganje sinibaza ko nobuza umwana wanje kutaja mu kubera
kubera yuko usanga umwana akunze cumubuza gukunda. OK. Gukunda pour arriver où? Quelle est la finalité du copinage? Finalité mbwa copinage usanga ari guhebana. OK. N'umugabo mama Alice wakunze nawe bice bigenda gute? Wakunze urafise uburenganzira bwo gukunda utaragera. Mais d'abord gukunda c'est quoi? C'est-à-dire wabonye umuntu wamukunze, OK? None ibyo ukunze byose urafite uburenganzira. Urafite permission? Oya. Sawa. Quelle est la conséquence y'umuhungu n'umukobwa bakundanye? Habiki. Bihera nabi kenshi na kenshi. Oya, umuhungu n'umukobwa bakundanye bagira iki? Haba ni byinshi biba hagati. Oya, vuga kimwe. Baramukweba. Hariho benshi usanga bakundana juste kugira baje mu rapport sexuel. OK, geza. Rapport sexuel, umwana wawe kabosi wavye umwana w'imfura umukobwa wawe mwiza cyane gose. Ça c'est un exemple, juste un exemple. Umukobwa mwiza cyane gose w'imfura yakundanye n'umuhungu. Bagize relation sexuelle. Relation sexuelle kura iva mwiki? Madame. OK. OK. Urabishima neza none ko umwana wawe. OK. Kubera ki none uwo mureka akagenda muri copinage? Kubera ki c'est normal? Mu bitruva normal yuko copinage est normal. C'est du péché. Ni icaha kandi misi yose icaha gifise conséquence. Kandi conséquence mbi. Nagomba ndakubwire juste un petit exemple. Umwana w'umukobwa yagize copinage yakundanye n'umuhungu. OK? Uwo muhungu baragize relation sexuelle. Barahebanye. Kenshi copinage c'est-à-dire ni relation mugira ukiri muto. Nturagira kugira amahari. Ni gake abantu mukundanye mu bwana mugira amahari. Très rarement. Wahonjeje sex, si vyakwera. Ni washika muri mariage. Uzozukura d'abord uzokompara. Abigira nabi canke abigira neza. Et puis quand il y a le sexe, hariho imyuka iri muri uyo muntu mwabigize ni iri muri uwo mukobwa yahuye. Vous formez urudavage. Acagenda kuwundi mugabo agira uko. Narumva uwo muntu akiri umuntu muzima vyakwera. Tuvuganye ukuri. Copinage c'est diabolique, Kabos, je t'assure, c'est satanique. Il faut qu'on abavyumva babigira babimenye. Relation sur kuragira avant le mariage ni satanique. Interdit. Ubigize uri mucaha 100%. Kandi muze mushira mwishira mu banza by'abavyeyi babo. Wewe wiyumvire ko ari umwana wari karabikora. Uri kurabigira nta problem urakundana n'umukobwa kandi biraryoshe muraba grave. Iyumvire ko ari umwana wawe bari kwarabigira muri ko murabigira. Turi bagira kwishira mu kibanza. Sawa ishire mu kibanza. Ni wishira mu kibanza, uni washira mu kibanza ko ari umwana wawe tuvuge uri ufise mu copine, sivyo? Wishire mu kibanza ko mu copine ari karabigira azwara umwana wari kabigira n'undi muntu. Est-ce que ça tu vas sentir? Uzovuga uti umwana wanje aranduye sida, aranduye une maladie. Ndapfuye kuko ingwara zirahari, sida irahari, n'izindi ngwara nyinshi zirahari. Il y a aussi des malédictions sataniques, il y a aussi imyuka iza muri uwo mwana y'ubusambanyi. Umwana amaze guhonja sex ntahagarika. Ishosho. Nibikunda yahonjeje. Afa kubihonja kiri muto ni avi, ahitanwa n'ikirenganya. Numbo ishofera aramurongora. Rero mugaca muvuga ngo ni normal copinage. Copinage c'est satanique. Ibikenewe ko mubigira rindira mwihanga ntagere mariage. Mureke kwica imibiri yanyu na mind zanyu. Uri kurasuya. Vous êtes en train de souiller votre âme. Uyo mukobwa yamaze guhonja abagabo bashitse mu rugo ntiyubaka. C'est pas possible. Agenda rakompara. Yumva amaze kumva vyinshi. Kandi yamaze kwigira copinage ntahagarikira ngabo. Ararondera n'abandi. Kuko umugera winjiye inyota yavye itangura kugumiriza. Mama Manisha. Mushatse kuvuga yuko na copinage iri mu bintu bisambura ingo nyinshi. Mais bien sûr. Kubera ko kera nta copinage bagira. Urozogenza bazabama ba kera nta copinage bagira. Ntayo bagira. C'était interdit. Bakubwira yuko ni wabigira uco twarinda. Kandi wawe twari utahi wanyu. Canke iso yacobwira ati nakwica. Turaguca. Mugabo ubu ni normal. Baja mu ngo baramaze guhonja benshi. Ku buryo nta kintu yumva nta hamu afise. Donc urugo rwaramaze gutituka. Kandi ititugwa na mwebwe mwese. Ko mwese mu bituva normal. Nawe wagize mariage maze kuryama n'abandi bakobwa. Nawe umva uzoryamana n'umwe bigushobokere ko wubaka.
wicontente n'umwe c'était impossible biragoye. Hari amakuru mfise yuko mwebwe umugabo wanyu mwahuye muri 1991 niyo mwagiye mu rukundo twakundanye niyo mwakundanye hama mu nyuma haciye 2 ans mariage ikiraba yari une année et demie yari umukunzi wanyu wa mbere ndifuza kumva experience ihari yo gukundana n'umuntu for the first time direct ukaca bijya we ntumva ingene jewe ngene nari nararezwe wavyumwe nararezwe gisirikare. D'abord tu viens de dire vrai mon papa était un militaire hanyuma hari ikintu yigeze kumbwira igihe kumwe turi babiri yarankunda cyane kenshi twaraba turi kumwe turi babiri kenshi il était vraiment mon ami hanyuma umunsi umwe arambwira ati ari hamwe byoshika rimwe ugatwara inda rero nshaka kurasa atwa ni pistole iyi barayibona iyi ndakwirasiba none ujaye nikunda iyo honte general nozi importa donc j'avais peur narumva ko gukora ico kintu kandi yaranyumvise narize biology mu ishuri kandi nari nzi neza ko byari umuntu atwarinda mugabo nari nzi neza ko ico kintu nkazogikora cyangwa nkaja muri proximité n'umuhungu indi zocijayo c'était psychologique rero papa andera anyereka ko vraiment kumubabaza nzo ndamwishe nani naramukunda cyane gose hanyuma nta copinage c'était interdit uzubaze umuntu yobanzi kwishuri yokwemeza ko je ndamukope wiwe yabaye karakubeshe oya baravuga ko message za kuri réseaux sociaux kuvuga ko wankunze no shaka kuba warankunze mugabo kuvuga ko twagiye aho la soje na wewe wapi kabisa nta none mama Alice ni byashitse basi ukagira gwa crushing umuhungu ego namwe nkamukunda mais j'étais normal non kumubona nkamushima vuga moi grave c'est vrai mais je les voyais je les aimais nkamwe ko aba bien none nkakubona umuntu mwiza mugabo quand même oya nta birebire pour ma sécurité non tu n'as pas le droit et je n'ai pas le droit alors rero urumva haragera rero yuko duhura n'umusheri wanje c'était un homme très beau doux no kubwira ko jewe naba naribagiye ko nshaka kundana n'umugabo nk'uyu ce n'était même pas dans ma tête kubera je d'abord ko nari umugore umwana w'umusoda sinashaka gusupport ikintu cerekeye urwego mu muzima bwanje umusoda n'umupolisi c'était bari en dehors du périmètre cellulaire y'abantu noshaka gukunda urumva urukundo rero ntirugutorera quand je l'ai aimé c'était fou kandi barakorana n'umugabo wanje na papa wanje umugabo wanje yakora muri documentation ico gihe na papa wanje yakora muri documentation muga muri intérieur rero bari bazinanye hanyuma jewe kugenda kumwanonsa papa yazabizi yambwiye ati none jewe njejwe iperereza y'igihugu ndeke guperereza ivyo umwana wanje je le savais ndavuga papa warubizi kuva umunsi mwamenyana je vous suis ok none urabinezerewe n'ubinezerewe natanguye guperereza kuva umunsi menya ko muri kumwe c'est un homme merveilleux avuga ego ngo abazomukubuza bose muzomumviriza amaze kuvuga oui ndavuga nti wow nashitse ikintu cyo yasavye mugire mariage vuba sishaka ibintu birandira TikTok mukoresha umwanya ego yanka ko hava mu kudakubandanya ko namusaba ko nobanza nkiga université hama ngatuka amayete non ivyo bizoba mariage d'abord ko amaze kumukunda narakwemereye ko uheje imanite tu peux te marier je ndavuga nti reka rero tubitunganye nta kundi kuko urumva tuguha amahoro cyo turagira mariage c'était donc twihaye umwaka n'isugi twitegure cyo kuronka uburyo cyo turagira mariage c'était vraiment un amour merveilleux c'était un amour merveilleux first love wow mariage direct c'était extraordinaire ico kintu muri kino gihe ni naco wow oya ntibikunda biragoye kiretse abatoranijwe n'Imana nyene hanyuma quand on s'est aimé bon mu myaka ya mbere les 5 premières années c'était vraiment trop dur parce que namwegizija kuguma muhira ngo tugumane oro mu Burundi nta migenzo nkiyo yari ihari umugabo aguma muhira mama Alice mukunda keya nyene none oya pana keya vyatari nashaka tugumane turira abana
afashe kurera umwana ndamukorere bibero nawe ari karamurera mushishuta donc à côté de moi quoi c'était son rêve qui ne pouvait pas réaliser parce que c'était un Burundais et puis un policier il y a une période d'intambara il devait aller travailler et après aller se détendre avec les amis et tout ça et moi je me sentais seul et j'ai commencé à grogner et je me sentais très narababaye bimwe ntokubwira nagiye kurondera Yesu mvuga nti ntakuronse ndapfa et quand j'ai reçu Jésus ubuzima bwanje bwose bwaciye buhinduka tout de suite kuko Imana yampaye igicapo cy'urugo iciciyumvira ko ngunda kubivuga muri Ephésiens 6:5 verset 5 verset 22 plutôt aho Imana yampaye igicapo cy'ingene yifuza ko urwo ruba jewe ntavyo nari nzi kuko ntawe yabinyigishije mama wanje ntiyarakijwe ntavyo yarazi nyokuru wanje inshuti zanje zose ntamwe yarabimbwiye même ma marraine ne le savait pas donc vyasaba rero ko nironderera Imana kuko abo nabwira bose ko vyananiye kubaka bambwira ati ofete ntukomeye ujya mugabo kuko bose bamuzwe natekereza ati none umuhori ki yagize iki ngomba ko ataha kuguma Imana cagira iki abe muhira amfashe kurera abantu ndarusha maze kumenya Yesu rero angirira neza aranyigisha ingene nubaka ingene kumugabo d'abord je n'ai pas lui donner des ordres c'est un roi umumusengera ukabwira Imana ikamuha amategeko ntangura kumusengera muri Ephésiens 5 verset 20 guhera baravuga ni chapitre ivuga ni igitabo d'abord cha Bibiliya nagomba mbwira abantu bako baranyumviriza iyi ni constitution divine turafise constitution y'igihugu turafise constitution y'ibihugu n'amahanga n'isi iyi ni constitution y'ijuru Imana yashizemwo amadekre n'amashapitre n'amarticle yerekana ingene ibintu byose bizogenda neza iyi chapitre ya Ephésiens 5 ni chapitre yerekana code y'urugo mugore igituma abagore banyanka bavuga ngo ko ndabaremeka amabuye jewe umunsi naplitse iki kintu cace gifata c'est pas ko no nari ngari ngo naramugora umugabo wanje parce que c'était un homme très doux ntiyigeze yiprenya n'umusemukuru jewe ukuntu nimeze yarameze donc ngo avuga ati je naraguye mfise umugore w'umusazi nta n'umunsi wamweze jamais yarandeka nkisanzagura nkidoga wantaye wagiye akandaba sheri n'ukuri ndi mu bantu bambere batashe kare abandi bagabo bose bari mu kabari je nije naje ubwa mbere n'ubu bambwira ngo singene meze donc il ne comprenait pas parce que c'est pas lui après quand j'ai compris ko ngo Bibiliya ivuga ngo ngaha reka tuyisome quand même ça peut aider quelqu'un jewe sindatahura neza igituma umwanditsi wa Bibiliya umugabo Paulo yahereye ku bagore sindabitahura nico gituma abagore baranyanka bavuga ngo ndabavuga ngo ndabacokora ngo ndabababaza ngo ndabekaza mais umunsi namenye ico kintu ma vie a complètement changé nico gituma mba ngomba ko mpera kuri bo hama igituma kenshi bakunda kuvuga ngo ndabacinyiza iyo ndiko navuga jewe mwe nizi emission kenshi bafata uduparti nibatwari mwe bw'abagabo mu bikora bafata uduparti tuvuga abagore bacadupipe ibivuga abagabo nta n'umusoma arigera rero nibatwari iyo problem mugabo ntibinci intege parce que jewe nibaza ko na Yesu ntigeze anezererwa abantu bamunezereza avuga Ephésiens 5 verset 20 avuga ngo bagore ihera ku bagore manaje utitse vuga ngo umubano wo mu rugo rw'abakristo ni niyo chapitre express uwo musi ntangura namenye nakijwe mu gatondo iyi chapitre bacara yivuga bagore ko cyari kona cy'abagore bagore mugamburukire abagabo banyu nkuko virgule nkuko mugamburukira umwami wacu jemeje gukizwa nakiriye Yesu navuze ngo ubaye umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje Bibiliya gashivuga ngo ngamburukira umugabo wanje nkuko ngamburukira Yesu ariko uyu mugabo jewe nagengiye kumwitwarira ku Mana none n'Imana kija mu ruhande rw'iyi maze ndamugamburuke kandi ari watagamburuka ataha ijuru okay ndabandanya ngo kuko ngo umugabo ari we mutwe yewe ka yewe jewe nta muntu yarambwiye ko umugabo wanje ari we mutwe wanje oya frère nabisoma kuko bijye bavuga muri sentare kugira ngo ibintu bavuga mu article banayanyarutsa nta numwe yari yabimbwiye na party ntavyegeza mbwira nta nakimwe ati uyu mugabo wawe rero niwe mutwe wawe niwe mutwe w'urugo vy'ukuri muri pratique narabona ko ari we responsable w'urugo rwanje narabona ko ari we atuganza kandi narabona ko rero le chef
mugabo rero ibyo kumugambukira navyo biko biraba byinshi ndavuga none ibi bintu nibiki ngo kuko ngo nkuko mugambukira umwami wacu Yesu Kristo nawe ariwe mutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ariwo mubiri wiwe urumva de la même manière que je dois respecter Jésus de la même manière je dois respecter mon mari wow ibyo bintu biragoma muganda bwira Imana okay sawa akamukiza wayo ariwo mubiri wayo 24 ngo ariko nkuko ishengero rigambukira Kristo abe ariko abagore ni kubera iki Paulo yavuze abagore ba mama muri ko muranyumviriza je mu mbeshira muvuga ngo ndashinyiza abagore kubera iki Paulo yavuze abagore kubera ari we yatanguriye kubera atahari guhera ku mugabo kandi ari we chef bisigura ko umugore afise moya zo gushobora novuga gute kudirija umugabo wiwe kuba umwana mwiza naho twafise envie la preuve maze gutangura kubimenya d'abord atasha tevye yashikira ku ma engueulade naramukankamira nkambwira kubera kije nago kubera kumeza uko maze kurimenya akanwa nacenda kugara kuko nabona ko kuvuga d'abord ndiko nkankamira Jésus en personne kuko uwo mudamu yaranavuze ati naho ubona umengo ntasa na Kristo ntahari physiquement respecte-le uko uzoshishikara kumurespecta azotubamera nka Kristo uko uzoshishikara kumwubaha no kutamubwira amajambo wigombeye azotubamera nka Kristo tu vas l'entraîner au salut doucement mais sûrement hanyuma ngaha caravuga ngo kuri 24 bagabo mukunu umva ashitse ku bagabo abagore ngo ni kugamburukira abagore nabo abagabo nabo ngo ni mukunda abagore banyu mwebwe na mufise igikorwa gikomeye cyoko abagabo ari nibibazo urazi gituma ngo ntago mugira babahaye ordre kubera iki kuri bashiki bacu canke ku bandi bantu mu kibano twama tubibona ko usanga afise umukunzi yo barakundanye nukuri birashusha bisa neza kwisanamu ibintu nishosho aha nawe umubona basohotse ibiki nibiki statut isa neza vuba mugabo bishitse bakaca bagira mariage habaye ikibazo ubunye sinisanzura kuri we kandi ubunye hari utuntu nyene tuko nitubura haba ikibazo cyane nkaje biranera ubwoba na mariage bitera ubwoba en tout cas rimwe na rimwe ndavuga ati shano ne bino bintu ngomba njemo kwe je vais te dire pourquoi ni yahe mpamvu abagabo ukuntu muremwe ni kubera kino n'Imana yavuze ngo respecte twubahe tugambukira abagore hamwe umuganga cyamubwira ngo mugabo ukunde umvire kandi hasi niho hari inyishu afite kandi Imana itanze ordre ibwirizwa yamarigo gukora igituma dutegetse kubaha nuko tutubaha muri mind muri character y'umugore ntituri sumizi niko niyo yaturemye Imana niyo yaremye izi ADN y'umugore igihe yamurema nta respect yarimo donc ibwiza kubaha ordre mugore ubaha sonera gamburukira umugabo wawe uyu mugabo nawe kwera nta rukundo yamusizemwo icyo ati umviriza nawe ibwirizwa ufise kunda umugore wawe umviriza nkuko ngo bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura ngo aryeze aryogesha amazi n'ijambo maze ngo azarengukane imbere yiwe ari shengero rifise ubwiza ridafise ibirabagu canke iminkanyari canke ikintu cyose gisa gityo ariko ngo ribe iryera ridafise agasembwa niko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite ukunda umugore ngo wiwe abayikunda nagomba kubwira impamvu bagize manager bica bipfa j'ai vécu ça umugabo mwakundanye vraiment jewe yahepfa ku kazi yiruka ngakuntora nta n'imisogo ndibiri yamara tanshikiri umwaka n'inusura hera anshikanye mu nzu sinasiye kumubona none urumva impamvu kandi natanga example urashonje ushaka ka brochette kabisa kukarya kandi birihutirwa gose birihutirwa ndashaka brochette vraiment je nshaka brochette kandi y'impene okay barazi guserebye zibiri ziziye rimwe uhejeje kuzirya
urasubira kwifuza brochette bice bigabanuka sawa kwa kuyishuhira bice bigabanuka oya biragenda biraganuka gushika babihera uriye yindi hoho ni washika kuri 5 nguye hayi ikihera rero ukuntu muremwe mwebwe muremwe gutyo nyene nico tubabahaye itegeko natwe uko iminsi ihera tuguma dusogeza tubegera do twebwe ukuntu Imana yaturemye urukundo yaduhaye nico bituma atavuze ngo tubakunde yaturemye arakunda hama ikindi naco utazi gikomeye cyane gose kirenze biri mu itanguriro igihe Adamu na Eva bakosha Eva Imana yamuhaye igihano uzokwamanira inyota umugabo wawe ndahasome c'est une malédiction pour une femme numuvumo Imana yavunye umugore yukwamana inyota ku mugabo wiwe wavyumvise nico gituma itadutegetse ukunda abagabo ko dusanzwe tubakunda umugore aba ariko arakemanda affection aba ariko arashaka ko umugabo amukunda aba ariko arashaka ko umugabo muba hafi umugabo nawe he doesn't care ewe uranduhisha ahubwo sha nagomba ndakubwira rero umuti wavyo umuti ndakubwira urabushaka cyane gose kugira ntusogira ubwoba uri prêt kuja kuwaha uwo muti ishamba nakurungika muraginjira cha en tout cas vraiment uri sûr ndaza kugerageza ni vyakwera yego sawa nge mbanze mpezi ya mategeko agenga urugo kugira ngo abavyumva babimenye muko ata muntu yigeze kwanka umubiri wiwe ariko arawugaburira akawubungabunga umugabo ajya brochette mu kabari y'uyu mugore ariko aracumura kuko umubiri wawe paske umugore we n'umubiri wawe baja kwikontware kurya inyama baja kunywa n'ibiyeri basize abagore biyimye umva ariko atuma wimye umubiri uruhira konona umubiri kandi habaca haba deséquilibre ngo kuri 130 kuko turi ingingo z'umubiri wiwe nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe ubutakivana bombi bakaba umubiri umwe iryo banga rirahambaye ariko ryerekana kuri Kristo ryerekeye kuri Kristo n'ishengero ariko namwe nyene umuntu wese akunde umugore wiwe nkuko yikunda umugore nawe niyubahe umugabo wiwe ibiro kugira bikonde ibanga niri abantu bose ko baranyumviriza mu ntego gutwi neza ntaganke musiga ngaha urugo ruri impossible sans le créateur du mariage. Nukuvuga ngo et le mari et la femme mubwiriza kudepanda kuri chef suprême yaremye mariage. Mutamusenze mudahamagaye mu ijambo rimwe c'est le salut. Weka boss ukagenda kugira mariage utarakizwa. Umugore wawe adakijijwe ngo Yesu abe le centre de votre maison. Muzorinda mupfa murusha. Hariho abandi bantu bakijijwe ingo zibananiye kubera ikintu bazi gusenga urugo barusengera imisi yose paske igituma rusengera imisi yose namba shetani yari wahutse kwinjira muri Eden indani agafata Adamu na Eva akabatandukanya n'Imana akombye plus forte raison uyu munsi turi ngaha muri iyi si Satani ari afite access ku rugo rwanyu mudasenze ngo muruzitiriza amasengesho ijoro n'umurango mwame muteramiye ingo zanyu n'amaheyaje yanyu kugira ngo urukundo rugo jewe ico gihe maze gukizwa Imana yanyigishije gusengera urugo jewe mu ntanga atarakizwa naramusengera cyane mahiyaje yandu yizigame umugabo wanje akizwe kandi umurinde umuzitire umuprotege umurinde gusamazwa n'ibitagira akimaze ko nabona umenga rivine nabi kwa dakijiro amaze gukizwa ntangura kurekura umunsi umwe sinziriye nkemu yaramvundira ambwe ati warahevye uragowe urugo rurasambutse sinavyumva hari umuntu akijijwe ashobora kuja mu byaha ati nta muntu numwe Satani yubaha Satani nta muntu umwe yubaha mariage wiri yandanje senga ariko tize gusenga ndakiriza igitense rero ndagenda ndihereye imbere y'Imana ndaborogera Imana ntabara mana simana marengirira imbabazi ntabara ntangura kwatsi bitsigura ngo urugo n'amasengesho urabona image y'Imana ukuntu Imana iba yifuza ko urugo rumera ndakunda gashaka ku master umugabo n'umugore bafuka mbere gitanda bari basenga Imana kwandi urugo rwacu turinde tuzigama abana bacu umuryango isengesho ry'umugabo n'umugore gena direct mu ijuru kuko ni volonté y'Imana
parce que ikigaragaza ko ari volonté y'Imana nuko Imana mu ijuru yiyumviriye kubaka urugo rwa mbere iheje kurema ibiri mu isi byose yaciye irema mariage bisigura ngo ku mutima w'Imana urugo ruri précieux ni trésor imbere y'Imana iyo mariage ipfuye Imana irababara iki kintu kizana gupervertisa mariage Imana irababara intuntira yica ni musenge mukizwe makiri umwami Yesu muzane Yesu bero centre de votre mariage mu musenge naho mumuzanye ntimuce mu abapagani hari abantu bakizwa bagacashika abakizwa barejareje Imana ibero centre muyifate kuko niwo buhungiro bw'abantu Jésus il est le sauveur du monde il est venu se sacrifier pour nous tous ari ngaho kugira kize ingo n'imiryango aduha amahyaje meza aduminya kuva uyu munsi ingo ziriko zirapfa zisambuka kubera ko Imana bayigije kure uyu munsi uvuze gukizwa abantu bakona nk'umurofa je comprends rien sinavyumva agakiza ni apart ko Yesu umwinjiza mu rugo rwawe ni kindi kintu kuko ubwenge bw'Imana ukabuzana muri mariage bizogufasha kubana n'umugore amahoro ubeho unezerewe kabose yo ataki nasimukenye kubera iki ubukene bwa mbere bukomeye no kubura amahoro s'amafaranga oya amafaranga urashaka uyujuje wiriguragwana n'umugore ntuzopfa yariye ngo unezerwe wavyumvise abana bagashika ibirara bakaja mu bubare bakaja mu nzoga bakaja mu bumaraya bakaja mu rumogi ntuzopfa unezerewe mugabo Christ amaze kuba le centre de votre maison muramuhamagara mu bagura no matera ubwoba ugacugira urugo ruri merveilleux cyane rwose ndibaza yuko bavyumvise ibanga ni nawe wavyumvise nanje navyumvise ibanga ni rimwe gusa gusenga yes apana gusenga gusa Kristo kukizwa d'abord pome amalosa je ndakunda kuvuga ni kuki abantu bose bazi ko gukizwa ari birofa kubera ko ibintu vy'Imana babifata minenego kubera ko uvuze Kristo umengo uvuze ibintu bitagira umutwe n'amaguru Jésus il est merveilleux Imana yazanye la solution sur la terre izana umwana wayo mu ijuru imukura mu ijuru iramusacrifier ku giti cy'umusaraba kugira abera réponse à toutes nos questions mugabo abantu babifata ntange nuko yabuduza umutwe w'igiye kakabose biriko bica vyirenga kazi yako yabiri muri jewe uri sûr mayuguma muri jewe na sawa j'espère yes reka garuke kandi ukintu kijanye nuko muri kino gihe mariage umengo ni imyaka umengo ni vya bindi competition mukobwa amaze kubona afise 25 26 27 abona yashaje abana je natevye muhira kabisa reka nanje ngo ndondere fast hasi hejuru ndo nk'umuntu bishobora bimadikako hari n'igihe abavyeyi bacu usanga nabo nyene naho kanu karacarimwe mu ako kandi Imana ikibakore ko mu izina rya Yesu abavyeyi usanga batuvuga ati kabose ngo abandi bose barongoye we n'usigaye ya rabicuhitana Imana ikiza abarundi vraiment mariage iraraba imyaka vya wapi Bibiliya ndabisaba zose mu Bible neza muri Genèse chapitre 2 imyaka Adamu na Eva bari bafise igihe bagira mariage uzi wicare ugire etude example yacu ni Bibiliya none iyo myaka bari ko barirukanga nayo yatari biragoye mama Alice hasabwa iki nijya umuntu azomenya yuko je harageze ko ngira mariage ntubisanta we ko gize kugira mariage Est-ce urafise umugore d'abord urafise umufiya je namushera fils nta office okay ntiharagira rero ubwo urumva nturakunda nturabona umuntu mwokubaka oya kandi watubuje ko tuja muri copinage none uzo wewe ego uri umugabo wewe ukunze umuntu zori muri copinage ivyo ni biki abona ugeze kuronga akaboss umuntu w'ikiganiro umujournaliste wari ugeze kugira mariage ntuhembwa kumwisha ndahembwa d'accord hana ukeneye urafise mwa zukuruwa inzu muzobamo ntahembwa biracagoye d'accord très bien okay aracafise dusare tw'uburofu duto bon oya si tw'uburofu okay ntiwumva mugabo ndibaze ko mariage bisabwa yuko kwanza umuntu yifuza kugira mariage aba yikwije kwanza pa kwikwiza uko mutera kwikwiza sadire kwikwiza kugira ibikenewe no il faut kuronka kuburi capable kuri inzu no tuzana umugore mu ipori tu dois avoir les moyens, le minimum. Une maison, capable de louer une maison. Hanyuma, quand c'est un salaire régulier, pana kugira ibintu vyo hazard. Kuzana umwana w'abandi kuza gusonzera mu nzu. Kuronka capacité, kufise d'abord il faut bosser, travailler kabos, uriko urakora. Chercher de l'argent. Rondera amahera, rondera uburyo bwo kubaho ku buryo uba capable gutunga urugo rwawe. Comme un chef de la famille.
parce que le mari c'est le chef de la famille niwe bwiza kwimagina ingene ukagira igicapo shingene uzorongora umugore wawe para kugira ibintu bricolage ngo abandi bose babigize ugenda guhenda abantu ngo nterera nani birananiye hanagira ndongore ujya no ça n'existe pas ça. Ico kintu cyo guterera Rondera uburyo bwawe uronkero minimum omwe inzu ntuje kurondera ivyahatari ngene kurondera amazu y'ibitangaza muzoronka umwanya wo gukora kuko Imana ihezagira urugo. Imana ntihezagira gasore oya canka gakumi oya muraronka juste le minimum mugabo mumaze kubaka d'abord muranasengana babiri canke batatu bakorana izina ryanje icyo bazosaba cyose nzokibamwe mu izina rya Yesu Kristo. Nukuvuga ngo uko étape par étape Imana igendera ababenisi uko twari twigira amajesi ko turi uyu munsi buke Imana igendera bahezagira kubera ko muri volonté yabo kuko Imana ihezagira urugo. Le mariage c'est sacré imbere y'Imana ni sacré nico gituma umuntu ahemukira mariage abari abomination ku Mana. Rondera uburyo bubaye abayapana bwahatari mugabo kora ku buryo uronka demoye zo gushaka kuronka inzu bamwo hanyuma ugakunda umuntu ukabona umuntu ushaka kurokariza pomeye amadaboro kizwa daboro tu daboro kizwa kugira Imana ihezage n'ivyo urimo daboro kizwa daboro kiri umusore urondere Yesu kuko niwe azogufasha kuronka umugore mwiza Imana yakugeneye guteguri umaze ukizusha usengera umugore Imana yakugeneye kuko Imana niyizi umugore wawe Imana niyizi Eva wawe sivyo ntimukingane mwitomo ryade nesinzirije Adamu ishimukwegamo Eva mu rubavu senga Imana ukizwe hama ucuyisenga ikwereka umugore wawe imuguhaye umaze kumumenya igendera hezagira doucement mais sûrement sivyo hama rihezagiye muzoronka uburyo nawe muha akazi keza nawe guha akazi keza et puis vous organisez le mariage. Bimwe by'abashiki bacu usanga 25 ans bashaka yuko agira mariage bagira mariage bajahi d'abord moi je comprends rien abashiki banyu bagera ku mariage n'abandi n'abatipe babonye babakopa bayerera ngaho bafise iki parce que le minimum none umuntu a décidé kugira mariage atagira nahaba nozo mujaranja mu basore mu bana muzojahi il faut le minimum hariho ibintu bidahambaye cyane nturondera ibintu byatari hari ingorane abasore bafise baba bakirugira mariage grandiose afuma yiba mugagire vya bindi bose bagira muri salle ya top n'ibintu na decor ya top. Hari umudamu mugenzi wanje afise iyi maison barwa amayintu vya mariage ababwira ati baraza ngaba bakavuga amareve ati abwira hari mariage akazana amafoto yabonye kuri mariage yantuzeye ibi akwambwira ati biri mu miliyoni zitanu nawe ntagira n'impuzi ya mariage mais c'est pas possible juste parce qu'il yabonye abandi gira ibibaya yabaye bijanye n'ivyi wawe peut-être turabashaka kuroga gafoto keza ku munsi wa ko bavuga yuko mariage n'umunsi nyene ifoto nziza uragenda ku hotel ukayikota ukagira ifoto nziza hariya. C'est quoi cette histoire? Moi, je suis marié, on se marie une fois. Mais c'est le début d'une très longue vie. Donc, ureke kumarira uburyo bwose kuri iyo mariage kuko hariho umubebe agira cashika mu kanya munini kandi uwo mubebe arakonsoma amafaranga menshi arakonsoma ibintu binini namwe murakeneye kubaho loyer chaque mois ratio chaque jour. Donc ni vyinshi cyane gose bice bikurikira rero udatiye attention usanga mariage itangura n'amarira nico bituma usanga benshi zita amaze awikro vous avez fermé la porte muri babiri camura bara mu maso sheri ubu none hakurikira etape kurikira neyi nimwe mwarahabiye bacuvuga uti byari ibi none album iraje mwashize kuri stat amafoto abantu bose bakavuga ngo wow sawa biherera muri wawe nta n'umusa kumenya afere yawe nimwe usigara hangayikana n'uwo mugore wawe nico bituma mu nyuma bacavuga ati narihenze kuko amakarite n'amadefo yawe cyatanga gusohoka yego cyo sheri pikabisi kwe kusagucyo mbe usagucyo byose yodere n'ibitugane pikabisi donc ibintu byose byari inyegeje ko wahuruza kumura ufite fraîcheur ufite fraîcheur wikubisa ama parfum wagenda muri salon bagwaye akantu kaka mascara aka gommage tu vois akumva umota neza uvyutse agaca kubona uvyutse ati bega ajya hose wasuku nukuvuga ngo hari ibintu mariage ni banga rikomeye cyane gose bitari mw'Imana ni futi bajye bose bariko barasambura kenshi ntibasenga nta mana bazi mugase ngomba kuvuga ko bakizo badasambura ingo
barasambura mbwa batsambura muri ka kantu ko kumenyera Imana ntumenye kwikoresha ko Imana ukuntu imeze Imana n'umu gentleman iri muri jewe indani ntayikoresheje ntikora ntayihamagaye ntize niko ivuga muri Jérémie 3e verset mpamagara ndakwitaba ndakwereka ivy'inyegeri utayihamagaye ntize c'est comme ça qu'il est donc n'abakizwa nabone birabananira kubera iki ntibazi kwihamagara barashika bakabigwamwo bakadibukira muri urwo rugo bakibaza ngo binjiye mu ijuru kumbe Rusuferi atunya hajya ku muryango mucinjira muri Maria hajya baterurana ngo agaca ngo ngaca mukubita akaguru ngaha anye kwanya ngo ndarushitse nawe aba yakubise hajya atunya arindiriye yinji yarungitse abadayimoni mu gitandi wanyu muri hajya ku muryango w'inzu kugira ngo asuke umudurumbanyo mu rugo mutangure gushwana mucinjira muri mariage. Sinzi ko mu mazi imisi mwumva ijambo gitwa diaspora. Kumengo rero baje mama Alice. Oya. Hari ijambo rigezwe muri no misi diaspora. Turifuza abakobwa bo hanze, turifuza abagabo bo hanze. Bazana kanoti kugira ibintu bifata inzira. Ugaca usanga urukundo sikirenga mugabo ni diaspora gusa. Ni diaspora, ni profit, ndonka ka iPhone 6. Ndonka ka iPhone 13, ndonke ibintu nk'ibyo. Ikintu nifuza kumenya mw'abahungu canke umujeune ugaca usanga nawe arakijijwe mugabo akaba yifuza ibintu vyinshi. Akaba yifuza umuntu atari kuri level y'umuntu ari ku yindi level kugira azaramurungikira n'imbaraga $100 aka $200 kugira ubuzima bubandanye. Ado akarongo akifuza gukundana n'umuntu avuye hanze ari muri Canada, Belgique, France kugira ngo aze aramurungikira agafaranga ariko urukundo rutari. Nibaze ko ugize ama statistique yabubaka neza muri abo bantu ari bake. None gasha wumva deje urukundo rumwe abayentere ko birengagiza ababene wanyu mwebwe bakabosi gasha bagakunda abadiaspora ibaze babahora ubukenesha kwa mutafise $2. Urakoze kwituvugira bro. Vraiment n'ukuri je ndabifurije kuronka uburyo amen kugira ngo aba diaspora bazi basanga mwifashe neza kuko nk'abaje muci je nabona badahambaye byaha nabishasha rero ni mwipange mutangiye kurondera utunoti Imana irafise uburyo ni mukizwe murondere mubwira Imana ibaho duhera ibigishe koma prospérer kugira ngo mushobore namwe kwimpressiona aba diaspora bazorondera abarundi bazorondera abahungu bo mu gihugu bakeneye rero ubwo buryo Imana kandi izobibaha nukuri izobibaha ndaza kubasengera mugarumva yuko no mu rukundo harajamwe uburyo oya burakenewe none ko ari bwo bwubaka wese nakubwiye nti mukihashika honye ni rasiyo mu gatondo umukozi arakubaza ati mbega irasiyo ni gute hanyuma beba amaze gushika akenera ibyo yambara hanyuma beba ashitse aragwara akenera kuja kwa muganga kurikira kurikira rero birakenewe ko nka wewe uri kuritegura nk'umuhungu umenya iyo ukuraje c'est très important hanyuma abakobwa bari materialiste reka ndabavuge nabone bari materialiste cyane bagenda barondera abahungu bafise amahera mbega bobo ntibizi ndakeneye kumenya ni hehe handitse yuko umugabo ari wazazanye amafaranga mu rugo ni hehe handitse ko umugabo ari wabwiza kuza ari mu boss bobo ntibizi muri university hajya nibona benshi ahubwo muri university ni kujya bavuga yuko umukobwa ari ishugwe ishugwe giki rero bashaka yuko umuhungu aza kurivomera kugira rifate neza retreating neza nivyo dusanzwe twumva mu kibanza cyacu donc ni mwamugiye gutreatinga amashugwe mwarongoye d'abord mu itanguriro umugore igihe Imana yamurema yamuzeye Copinage umufasha abajaje kugushoboza gukora ibyo utari gushobora gukora kugusahiriza kugukompleta mwavyumvise nico gituma bibiri tubwira ngo tugamburukire abo bagabo urumva ni wabuje uje kurondera ibintu ku mugabo muzofunezerewe ahubwo nezerwa ko uri capable kumusahiriza kumufasha kumuha ica dafisi nimba niko kutobwira umuhungu uti imbere ko tugira mariage turondera amafaranga kugira twe capable kwitunganiriza urugo aho rero ni bake azaje kurondera mu bigo mu mahera c'est un problème
izina rya Yesu ndasengera abakobwa vraiment iyo idi bavemo kuko biri dégoûtant kandi batesha valeur. Conference z'abakobwa zose nagize nabigisha gutangura gukora bose. Tangura murondera ico mukora mu produise. Nawe uzo ukiri kuri université ube capable kudandaza utuntu. Zana ibitumbura ku ishuri. Dizere hajya muri recreation baba bashonje abantu bose. Uzana udusambusa, uzana utubulete, uzane amacapati, uzana utuju mu isakoshi baze baragushorera. Bagiye nyine mwigana muri classe bazo gushorera. Urongo udufaranga hakiri kare. Utangure ku prospera hakiri kare. Kugira ngo uzogere kugira mu rugo, ufise entreprise ni boutique muhira. Ku buryo uburi umuntu ari capable ku pouvoir atebezo. Ninde yababwiye ko abamudepanda n'abahungu. Ariko mama n'abadegrada. Bigeze kuri iyo level aho usanga umukobwa yifitiye ivyo yikorera entreprise yiwe. Usanga mu rugo kubaha umugabo. Sico kimana abwiye ko ifa mukizwe. Nimwumva mwebwe ntimwumva. Iyo umukobwa akijijwe amenya kubaha umugabo. Aba yaravyigishwe no kuvyigishwa. Urumva umurongo yadakijijwe nawe udakijijwe ni ngumbu. Azogusuzuganya nyene nimba afite amaheruta yafise c'est quoi cette histoire? Il faut amener de l'argent toi aussi. Donc nukuvuga ngo mugabe yakije nawe ukijijwe muca muvanga. Ucuzura ukamutinda kongereza umutara. C'est so mwanzo guhasamiri wongereza. Agura ibutike. Ukundi kwezi ndaguha izindi 100. Wagure mucange bibe vyinshi. Nukuvuga ngo il faut ko la capacité financière hataba déséquilibre. Niyo umuhungu afise menshi wibaza mwa gukundiye amahera. C'est la même chose. Umukobwa akagira menshi ukamenga murondeye kubera afise amafaranga. Donc hatari mwimana kabosa agmariko déséquilibre. Il y a toujours un problème. Imana ni yonyene ifatanya umuntu sans intérêt. Nize n'urukundo sans intérêt. Et vous ne voulez pas. Les gens s'en fichent. Tu parles de Jésus, les gens s'en fichent. Nzokomanda bisemerera. Urugo ruri impossible sans Jésus. Mais c'est Jésus qui a donné le bonheur à ma famille. C'est Jésus qui m'aide à éduquer mes enfants. C'est Jésus qui fait tout pour que je sois heureuse. Parce que Jésus est en moi. Sans problème. Sans Jésus, il n'y a pas de vie dans une famille. N'abariyo bariyo bababaye barushe kuko barafite onderako. Ngiza kubaho abadira kugira ati ivyo kwa kana ntuzana. Donc c'est-à-dire le créateur, il est le chef suprême mais l'homme a toujours nié sa présence dans la vie parce que le diable il a pervertishije ivy'Imana. Kabisa. Je suis désolé. Je vous en supplie. Toutes les personnes qui baranyumviriza, recevez Jésus. Kizwa. We are not affected. Peu importe abo maze kubona bitagenda neza bitwa kwa kijijwe mugabo we bizogenda neza muzina rya Yesu. Nambara byaragenze neza nawe bizogenda neza. Mukurangiza kino kiyago cyacu ndibaza yuko abayiko badukurikirana abayiko bariga byinshi bako bunguka byinshi kubera yuko je numva twobandanya twagira party 1. Je mbona ngo wacitse intege mugabo. Gute. Enthousiasme warufise karigendira manu. Oya ahubwo biko biranjamwe. Uri sûr. Ni assimilation. The power y'amagambo Okay. Areka ranjamo ku buryo mvuga. Praise the Lord. Okay. Joba nivyo. Nacitse intege. Nabona umengo uri kuracika intege. Ni akaruka mariage karagoye. Nakubwiye umuti. Ese nakubwiye aho uzoja kuwaha. Ariko reka turangize kino kiyago cyacu mugabo je naguma nifuza ko dukora party 1 party 2 ahubwo nimba bikunze tuzokomeye dukora kano kantu misi yose. Y a pas de problème. Duhindura sujet. Akato bya mariage misi yose. Naje ndarusha ko ndabivuga. Murampindurira kabisa. Abavyeyi bacu. Kenshi usanga baparticipa ku mwana wabo yahukane mu rugo rwiwe. Kacu usanga mu vyabungiye ati kabose. Aja mu ruhande. Kabose aho bigeze toka. Vayo ujya mukobwa si nagize iki naguhumuriza ntakubwira ngo ishindiriye ngo akaja mu hashindiriya ngo niko zubakwa ni vya kera. Ça dépend. Umuntu wenyene je mbwira yuko abwiza kuva mu rugo nuko bitwa bagukubita taha n'ingoga hatarava amaraso. Ariko n'abagabo dusigaye dukubitwa sinwe nimwohunga. Narega kabosi ninde wewe ngo umugora kunesha. Bon yo gukubitiki sharimba yonesha amafaranga
oya nta mafaranga nawe oya nawe nta problem yo gukubita ukemera hari umugabo akubitwa vyagenze gose barahari oya bakubitwa gute gukubitwa nyene arakubira akagubita kw'igiti kubika utasha amasaha iyo ni nkoni ukaca usanga nyene biheze ari ingumu urumva wowe utangura kuvuga uti nowe birakuraba wewe usanga umukunda uba ukunda umugore wawe ku buryo agukubise ubona gusa nyene none ndakubaza kimwe kabose umukunda umusiga ngaho ukagenda mu kabari guhiga yiki ni ujana mu kabari ko utagenda mujanye umusiga mu nzu ugiye guhura n'abandi bari important kurusha umugore wawe bande hari undi muntu umwe akomeye kurusha umugore wawe n'umwana wawe Ndi ko ndasenga Imana ngo ububere bwo mu bunini bwose bwugagwa. Uramaze kuja mu Rwanda gakabose? Oya. Okay. Igihugu cyo hanze umaze kuja muri iki? Tanzania. Urabona babonye abantu baje mu kabari? Sikirenga. Okay. Pane kirenga ntaco batakubaja. Mu Burundi nico gihe namanda bivuga imisi yose. Abarundi nibo bonyene bafise iyo mpemu kuja mu kabari. Desi ndamenye ibiri. Umugabo umwe yambwiye ngo muri mu bandi mutagiye mu bakabari ngo ntumenye amakuru. Aha internet rezo sociaux zaje gukorera. Ngo mu bandi. Mu bandi. Ugasiga umugore wawe muhira n'abana bawe ukagenda mu bandi. Mu bindi bigabo kuvuga politike z'uburofa. Bakritika ibi byarapfuye igihugu carapfuye bijya bihezagira ndebe kizande byakwera. Bijya bitabara abandi. Samanyanga gusa. Ushitse muhirushe umuhari kandi birumvikana umugore wasinyiye ngo yego ndavyemeye sinya rero wamutaye mu nzu umutana abana ariko arahangayika wenyene mu nzu wowe agiye mu kabari ugacika nabwira mama ngo umugore yananiye ngo yuzuye amanyama kandi ariko areka amaduru yiwe vyakwera none ugomba gire gute donc ingo ntibagifise ngira bagenda batazi niyo baroye kuko terema none zimazigira mariage nyinshi cyane ku buryo ngira batazi nivyo bagiyemo ziri ara mode mariage zikazi ara mode cyane gose urumva ni à la page faut que je me marie moi aussi mugage ko barabamunye mwene baba bameze birababaje rero kwera batazi kandi abumva kuko naje niko vyari bimeze ntashuma naramenye Imana oya naramutama kazi mwe nimvi zari zameze ngira mujisho kubera ntarinzi nabona ndi mu madwa yanje mugabo uwo ndavyagiriza atabinezwa uno musi yatasha tevye gasubira gatatu kandi ni doze twashwanye agaca asubira c'était plus fort que lui kwera iki satani yamatunye muri mariage kugira basambure niyo mugambi wiwe kuko aranga iki cyose Imana yaremye natwe abantu ntituzi uwaturemye tunamukunda kugira aze kudutabara kuko ikintu cyo gishobora gutabara urugo ni Imana yonyine ko niyo yaruremye mwafise umuntu niho ujye ugwaye kapose ugwaye ugatumbera kundi muntu atari umuganga aguha uburozi cyane gose sawa rero umuntu wese afite ikibazo mu rugo agatumbera ubundi muntu amuha uburozi mugabo utumbereye Imana mwese mugafatana amagongera gutabaza Imana irabatabara kandi kazana amahoro mu rugo rwanyu akajambo kamwe ku bavyeyi usanga bagira pa mu divorce d'abord abavyeyi kirazira nuko binjira mu ngo z'abana babo umwana yagize mariage reka kwivanga muri mariage yiwe ja kure aje kugira ngo vyagenze nabi bahamagare bose uko ari babiri bagiranye wumve ufise hezo n'udafise hezo ubashire kuri même pied d'égalité kuko bagize mariage reka kwivanga abavyeyi b'abarundi Mana yaje reka kwivanga muri mariage z'abana babo ibibaraba byarangiye agiye kuba kubwiye kujya nawe agiye kuba kwawe baha amahoro ja kure uze bose avye rendez-vous pana kwinjira indani bamasanga frigo wayuguruye bamasanga winjiye mu vyumba ngiye kurengene bashashe ngiye kuraba isuku ngeza ko bakubuye birabadeguta rero si vyiza kurakarenge mu miryango y'abana banyu hanyuma afise ingorane bashye kuri impedegari two n'abana banyu bose bahamagare wumve bitagenda neza hama basengere mu bahanure bitagenze neza nukuri hatanguye kugwana ikintu cyo kugwana bagwanye amayaje biheze vraiment nukuri ndambwa hajye ubanza urindire musenge gushika bitungana kuko umuntu agukubise hajye ntabagukunda vraiment umugwi Victorious Team waratahukanye agashimwe mu Buganda ubushimwe bubiri nk'umugwi wa mbere muri East Africa hamwe na n'indirimbo yabo yitwa Mimshaka yabaye ya mbere muri East Africa ku ndirimbo za gospel peut-être uwo munsi yakajamo mu bashi je les ndabankurajije nukuri Imana bahezagire bakomeze bashikame hama cyane barinde imitima yabo
Yesu igihe kimwe bari bavuye kuvuga ubutumwa intumwa les 70 yari barungitse kuvuga ubutumwa bavuyeyo bazamubwira ati tubonye ibitangaza amavi yose yagupfukamiye ibitangaza byakoretse tuvuze izina ryawe gusa cyabwira ati ntimunezerezwe nuko habaye ibitangaza munezerezwe nuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo rero ubushimwe ni bon ni vyiza kuririmba gospel kurimbira Imana biraryoshe naje nkuko mvuga ubutumwa ni vyiza mais est-ce que izina ryanjye rirashanditse mu gitabo cy'ubugingo cunga imitima yanyu kurusha indirimbo turiko turaririmbira abantu ducunga imitima yacu kurusha utuzo turabwira abandi tubanze ducunga ivya umutima yacu est-ce que turanditse mu gitabo cy'ubugingo est-ce que Yesu yozuye umunsi twogena tukajana nawe c'est plus important n'ahandi guhitinga kugera kure birasanzwe kuko umutima wanje utanditse mu gitabo cy'ubugingo ngo umunsi Yesu yaje kuntora asinze ngende noba ngo nkorera ubusa ndabankorajije ko mari di jeune ndabasaba ko amabacunze ko amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo c'est ce qui est très important cyane gose Imana kandi bahezagire amen mwamufise akantu kari ku mutima mwifuza gushikiriza before ko kino kiyago cyaho kirangira kubera jewe yabikunda mbona yuko gusa twoguma twibana mwamufise akantu kari ku mutima mwifuza gushikiriza ko gukurikirana canke mwamufise nk'ikintu mwifuza guterera sinzi umwanya ni gwanyu jewe vraiment ikintu nifuriza abarundi bose bakanyumviriza ko bumva muri undi musi uzuze tuvuge mu gifaransa kabose igifaho kumwira n'abandi bana ba diaspora tumva igifaransa tubashikirwe okay katuye planning jewe ikintu nifuza yuko aka kanya nifuriza abarundi bose bakora twumviriza cyangwa abantu bose mu Kirundi kumenya Imana kwakira umwami Yesu bakihana ivyaha vyabo akabandika mu gitabo cy'ubugingo hanyuma agacafata uwo mwami bakamugira umukunzi wabo bakamwubaha bakamuhamagara mu maisha yabo mu buzima bwabo bwose akaba umwami akaganza ingo zabo akaganza mariage yabo akaganza abana babo akaganza business yabo niho bazoba amahoro ivyo bitabaye nuko ntaco banze kuko vuba cyane isi zozimangana n'ibiriyo abazosigara kuri yo twebwe tuzoja mu ijuru bakijijwe isigare ko abadosiga barahangayika antikristo ariko arabamenagura umutwe hanyuma Yesu ashaza kuganza isi pendant 1000 ans iyo myaka igihumbi abanyavyaha bose baravuye ku isi yarabakuriye bajana mu muriro hanyuma 1000 ans iganzwe n'abana bari mu babana b'Imana après les 1000 ans haca jugement final nuvuga ngo hari ivyiza tubikiwe birenze ivyo ko turabona uyu munsi le présent ni nto par ya eternité hariho eternité au ciel ibihe bitazoshira cyo twa ningingira umuntu wese karanyumviriza tunganya ubuzima bwawe ntuhusha akaryo bakira umwami Yesu hanyuma tegure kazuza kawe ibihe bitazoshira nimbukijwe naho agakizuka shikame ureke gutambikiza ukumwe hari ukundi ngaha ntuvanga Imana kuko irapfuha cyane bica vyononekana Imana ibahezagire cyane amen ndabashimire cyane mwakoze kuduha kano kanya keza kuza gutemana namwe mukatwigisha byinshi ndetse tukungukana byinshi bijanye n'ubuzima busanzwe hamwe n'ubuzima bw'Imana. Merci beaucoup. Ndagushimiye wadukurikiranye du début à la fin neza ko wize byinshi ndiza ko ngutse byinshi iyi ni hangout ya misoka misi yose vendredi kuri Jimbere magazine.